twe mu Burundi dushaka yuko ibitekerezo biturimo mu mutwe ko tubihomeka mu yundi muri bad force. Namara kurangiza ngo mu Rwanda ngo nta demokarasi hari. Mwigira hari mwege mu Burundi. Twe mu Burundi ra. Ko tuvuga ko mu Rwanda ta demokarasi ihari twege abarundi ari twebwe twenda gutuka abanyarwanda. Bikore mu Burundi turabenemereye ko mu Burundi dufite demokarasi. Ubwo neza mu afise ubwenge mu mutwe baza ko wokucira hamwe no mudede umubwira ngo intwaro yanyu ndayihakanye atezwe mikoro no munyamakuru wo munyamakuru ni mwamenya niyo yaciye bamucishije kandi mwamigira bera tuzota ariko umutwe ngo tuzota muri abagome. U Rwanda gura ngo rutere imbere byumviriza ibitekerezo bijya bitekerezo n'ababibuze uri umuntu mutavyumva kumwe urashobora kuvyakira wowe ukabivyaza mu musaruro. Niyo mpamvu mu Rwanda babareka bakavuga ngaho ntabwo ari uvuga ngo twashike u Rwanda ngo no ni ibintu bifatika vyumvikana ni ibintu biboneka naho ugwanka u Rwanda ni ibintu wabubonesha amaso kisi gusa mu mutwe ngaho mu bise problem y'ubusasa. No okay icyo kuje ku ruhande reka mvuge ikindi numvise muri Kongo ari naco numvise ari cyo no mu Burundi nabonye bakoze ryari ya sinzi ko mubise muri umvise shize ko mu Burundi abasirikare ngo bagiye kugwana muri Kongo bagaruka mu Burundi mwaciye mubacira urubanza rwo kujya mu gasho ngo bahereyo rukubera ngo bahunze intambara. Navyumvise mu Burundi riko baheruka kubivuga ariko reka mabwire umuntu guhunga intambara n'uburenganzira bwiwe. Umuntu kuguma mu ntambara n'uburenganzira bwiwe. Ni kuri pe murazi nkoho abasirikare ba Kongo bafise. Murazi nkoho abasirikare b'u Burundi bafise. Menga ni mugobore. Ni za nkoho za kera. M23 hariya irakomeye. Ibyo birazwe do ukacugenda niyo mugobore yawe ngaho ngugiye umenga ni giti umuhini wikoreye ku bitugu ngo ugiye kugwana nabari bakomeye. Ubwo bagenda kuvuga ko nkabi ingabo z'uburu za Ukraine zaza guhagarara imbere y'ingabo z'Uburusiya ngo reka tubereke uko dukaze. Bamwemera ibintu sibuze ko suzuguye igisirikare cyacu cy'u Burundi. Bamwemera probleme si igisirikare cyacu. Abadukurira nibo babanira ifaranga ryo kugura ibintu bikenewe. Ukazusanga umusirikare ngaharemerwa n'ipantaro n'ivyarimo kubera ko abamuyoboye batamwitaho. Ukacugenda kwasunira mu ntambara wewe washobora kuburi mu Rwanda ukabana barasha abantu 200 mwari 50 barashe 30 canke 40 hasigaye 10 ugakomeza ngo egome ngo ndasa ngo ntaco ngo ndasa ubanza kuraba icufise mu ntoki uri mu Rwanda n'urudamo birutse bagatura urugamba ngo reka ndagupfunga ngo bataye urugamba niki yaratwaye ngaho cyari gikaze. Naho muri Kongo mabuse ho babaciriye umunyoro abasirikare ngo bataye urugamba babaciriye wo gupfa muri amasosi tubide badam ibijuju. You know why? Because haba mu Burundi no muri Kongo nimwe muri ko mutuma abo basirikare bajya gukorana na M23. Ndakurahiye ku izina ry'Imana naje numvise yuko abo twakorana mu gisirikare bagarusariya mukabica mukabafata ngo bataye urugamba. Nahitamo gufata imbunda yanjye nkashira kubikena ngo nkaza gufasha bari ko barakugwanya. Ntabwo nagaruka ngo mfunga. Gusa ubwenge n'ubujuju. That is why ndababwira nti mutari intelligent ntimuzomenya niyo mungana niyo muva. Muri Kongo ngo reka ngo uko bataye urugamba ngo tubashire ngo tubice ngo tubacire uko gupfa na muri Kongo niko batangaje. Nyuma vumona mu mise heze basinye ryategeko rivuga ko bagomba kugarukana ngo igihano cyo gupfa. Ni bande basirikare babona bakubiswe batonde umurongo ngo turemeye tugende dupfa. Wovyemewe ngo ngene uremera ukaza kwifatanya nabariya. So nimwe muri ko mutuma ahubwo
n'abasirikare murungikayo bagenda kwifatanya nabariya muvuga ngo muri ko muragwanya kandi niyo bamara kugaruka bazabamena haba muri Kongo no mu Burundi bazobamena kuko haba muri Kongo no mu Burundi harimo abasirikare baba basikaye mu gisirikare bagenzi babariya babagiye hariya bagenzi babarya muba mwapfunze nigihe nimigire ko twe turakaza ngo ntawo dukoma aca ntawo udakoma iyo umuntu ariko yisamburira ko ibintu birahomvoka iyo bari mufite ubwenge suko mwabikora uko no guhomvora ahubwo mwubaha n'ivyankenerwa bagomba mukabakomerezaho aho niho bigaragariza ubwenge buke bw'abantu bituma n'igihugu kidashobora kuzamuka nawe hari umunyarwanda hano yambwiye ikintu n'umunyarwanda yigeze kunyandikira ikintu sanga nico nicyaha ndakitekereza je umuntu ambwiye ikintu maze gutekereza sanga ico kintu yavuze nico uwo munyarwanda yanyandikiye ambwira ngo Moses ngo je mama n'umurundi papa no munyarwanda aca amabanga ngo mara kubwire naye perezida w'u Burundi hano hariho umurundi akabura ngo hora ngo nta bintu vy'intambara we uzi okay komeza mubafata rero ko tavye intambara nzora amaherezo yavyo bicuju ngagusa arambwira ati perezida w'u Burundi bwanyu hari icatazi n'abarundi hari ico mutazi ndamubwira nti gute ati mwebwe abarundi muri mu ntambara muri Kongo mugwanisha inzigo akimaze kumbwira ibyo bintu ntaje gutekereza kinagombye kumbwira ishari cyo isirabisobanura neza ati yes atabasirikare b'abarundi na perezida wanyu na mwebwe abarundi muri Kongo mugwanisha inzigo ati ntimuzi byo muri Kongo okay ntugombye kuvuga iki aturabona Tanzania Afrika y'Epfo bajya bakorana na M23 ati mbere baragendana n'u Rwanda wanashaka kubera kuri jewe to me u Rwanda gusupportinga M23 nimba ari byo ntumbaza atari byo ntumbaza je nabishigikira because ndabizi kurenganwa kwabo ndabizi I know that ndabizi je nabishigikira ati reka ndakwereke aturige ubona M23 yerekana abasirikare ba Afrika y'Epfo yafashe aba Tanzania yafashe bisigura ko batariho ntibariho ndibukabona mbere hari n'abapfuye bariho atariko kubera ko amasezerano bandikiraniye nibashobora kuberekana bakorera hamwe babikaniye ibanga ati nico gutuma ubona M23 ikomeza igwana ifata ati nawe ushire mu gitekerezo mu mutwe ingabo z'u Burundi ingabo za Kongo ingabo za SADC Tanzania Afrika y'Epfo turi kubatekereza ko ibyo bihugu byose byotsindwa bitsindwa na M23 ati nta nisoni wumva navuze n'ibintu n'ivyo that is true niyo mpamvu bajya bari kuri mission mu bwenge reka mabwire yo ngambwira kanati uribuka mu mezi ashize aho Ramaphosa nimbari Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yaza mu Rwanda muravyibuka aho yaza mu Rwanda yamara kuza mu Rwanda bikaganira kagama buke kati yaciye aba n'inshuti y'abanyarwanda yabaye inshuti nabo muri Karuto bajanye abasirikare ba Kenya muri Kongo baragwana rutarara bateka shade kanegire mu ka business ngaho niwe yagarutse shigikira nde mu Rwanda atahubwo barya abantu ariko abana muri Kongo nabo nivyabo yacagira supportinga mu Rwanda bose basa nkaho kuba supporting u Rwanda M23 wabyanka wareka Tanzania iri ku Rwanda iri no kuri M23 himukangwe nuko Tanzania yage muri abarundi inyoni Tanzania yage muri abarundi inyoni
barakoma amashyi ngo batuzaniye ngo inge mu ngo nziza ngo batuzaniye ngo ibintu inyoni ni bake muri perezida wacu w'i Burundi nabona kaguruka no Kenya iri kugwanda no kuri M23 Uganda nuko nyene iri kugwanda no kuri M23 Oni iri kugwanda no kuri M23 Amerika iri kugwanda no kuri M23 Afrika y'Epfo iri kugwanda no kuri M23 Tanzania nuko nyine rero abarundi ngabo na perezida wacu bakaja muri Kongo tugiye kugwana intambara dufasha umwene wacu umubanyi nzihiye uraganuka mutabara tazo bamena umutwe ni muzi byo murimo ibintu nimo bihakane nandi no murundi aza kuryogora ngavuga ngo ariko ngo sivyo ibihugu byose ufise ubwenge mu mutwe ugomba wumve ko M23 yabiri kirabazengereza ejo bundi bafashe nakandi gace gakaze muri Kongo nibagize izina ryako karimo n'inzahabu cyane Sadeke dikinyurahe mwe muri tugiye kugwana mugiye kugwana ahubwo muragenda bakabafyonyura nimusubira baze guma bafyonyura i Burundi bugiye baguma bafyonda Burundi uko mwe nimuzi byo muri mwo bo bari kuma business hana abaje ngo nibicecekere ngo ntavuze ngo kuri M23 bro we ni ukiye guceceka ukanuma bihugu byose maze gukoza karenge muri Kongo byiruka bikaba byirukanwa na M23 igatsinda ibihugu byose ubona M23 kagoma ifata bro muce mushaka muhunge M23 muce muyishaka yobore East Africa yose yobikaze so power ariko ko uri kijuju ntavyo wumva we urinjije ntavyo wumva aho bafata nitwebwe nyine bari wacu mu Burundi bagacha bagarukana ngaho gusubira kuberekana batenga aho twafashe abo sabi wacu sabasirikare wacu ya baraberekana nyine uko ni muzi byo murimo hano hari umwe niwacu avuze ati oniyo iri nyuma ya iri nyuma turabiza hano hari umuntu yaravuze ngaha ati inyoni zo gukora iki ka Moses ntabwo mbizi mwenewe izo nyoni ntomba zicwazo zikoza gusa navuga kari nk'ibintu by'amareba maybe inkuminga n'ibintu by'amareba nawe imagine umuntu yakuzanira inyoni ugatama ngo arakuga muri ikintu gukaza cyane ngo iyi nyoni ngo muri Tanzania ngo reka ngo inyoni hakubazanira ibintu byunguka batete baho ibitoro byabuze tubongereza amadevize tubaho ibintu by'umumaro bazana ibintu byo business bage muri winyoni narangiza Tanzania no mubanye gira mu mutwe ngaho bijya narakunze perezida wa Tanzania kugira ngo abereke ko abagaye wa perezida aheruka gupfa umenga ku mwaka usize yishwe na kasera no mutima umenga arishwe na kasera no mutima something like that murazi ko perezida wa Kongo Tshisekedi yari yagiyeyo perezida w'u Burundi yari yagiyeyo na perezida wa ntuze na amareba n'uburozi ubupfumu amareba bisigura ibintu by'ubupfumu muribuka ko na perezida wa Tanzania yari yagiyeyo ngo bagomba kuvayo bizi inama y'umutekano mukuru muri Kongo hasigaye perezida wa ntuze perezida wa Kongo na perezida w'u Burundi murazi perezida wa Tanzania ngene yakoze yaciye aca mu kantu ngo abafashe indega rigiri ati siko makumbuza ubwo burofa muri mo ngaho abarigiriye ngaho byari nimwabanye umunyamakuru ngaho mu Rwanda Scovie yagiye muri Kongo hari ya M23 ariko abaza amakuru yaho mwarigeze mwumva no rusoro ruvuga ngo twa mwarigeze muruba
kandi mwumva ko hari intambara y'ikirabo mwana mwise ni bombe ituriswa nande kandi bo bari mu buryo bwo kudandariza abarundi bo bari ngo bafoye ngo bagomba kugwana uza kugwanike kama izina rya Yesu gusa tuzobatsinda muraguma mu izina rya Yesu tuzobatsinda muzopfira mu mwabyaka mwareka bamwimira mwigishwa mufashwe ufise ubwenge ibindi mwumvugura vyumva utagira ubwenge uzugu muri kiwerewere nyene ndeka abavyungukiramo bakomeze kuvyungukiramo so M23 sigupfa gusenya kandi u Rwanda ruwacyari kuri revo ndende kuko abarushigikiye ni benshi kandi ntibarushigikira mu buryo bw'ibigambo vyonyere gusa no babashigikira kuko babona yuko nabo buguruse mu mutwe mu gihe mwe mutugurutse mu mutwe nta muntu azofata umwana wiwe ngo aje gushigikira wewe yabona uri kibono ibi niko nababwiriye abamugomba kubica mu bwenge mwabica mu bwenge mukavyumva ntimugiye ngaho ngo tugiye ngo gukubita ngo bande mugiye gukubita nga bande mugiye kurasa gwe mugiye kurasa abari muri Kongo gusonza abanyakongo bwa reka some ngakomene gatoya cyo ndangiza ureba kure kabisa murakoze nguri inkotane ku mutima kabisa inkotane ni gwanira ikiza kuri rubanda thank you Moses waramuse jewe natungwe n'ukuntu nabonye kino Yves uri kuzenguruka Afrika nawe yabisize YouTube hari ruswa nyinshi i Burundi pe mu Burundi hariho ruswa nyinshi birazi n'ibyo bizengereje igihugu mu Burundi ruswa ikiturire mu Burundi cyo kiri hejuru njya muzungu bari bamuzengereje cyane baramuzengereza urumva mu Burundi bagomba yuko ivyo uzuvuga ari biza bibashibagiza ni problem wacu mu Burundi bameze kandi ugereka amabwire kino kintu buri gihugu kirimo abaporoti benshi dosanga mu mutwe badakwije neza abaprotestant ntabwo ndimo vuga ngo abaprotestant ngo ni babe ngo bose ni babe no me buri gihugu kirimo abaprotestant benshi usanga mu mutwe adakwiye hari problem hari ngaha muzi gituma niko mabwire ivyo bintu ni kubera ko muze mugene murebe mu mashengero y'abaporoti abaprotestant Pentecost n'abandi ngabo mu mashengero n'abantu bafite ubwoba iyo ubavuze akantu musura yaso imana izongwanirira sha wehuru umwase wanje kubera ko mudahuje niyo problem abaprotege tudahuriza ko bafite ubwoba so kubera rero igihugu cyaje cy'u Burundi gifise abaporoti benshi iyo akantu ko sutemeranije nabo bahita bumva ko umwase uruwa satani uri kuri mission uri mutati igihugu cyabo niko babifata rero mpavuye ubona ujya muzungu yari mazunguruka muri Afrika ageze mu Rwanda hari ivyo yavuze byiza n'ibitari byiza ageze muri Tanzania hari ivyo yavuze byiza n'ibitari byiza ageze mu Burundi ho birarenza kubera ko mu Burundi bashi turarengeje ariko marabonye Burundi ntazagaruke mvyo n'umutasi aratata wapi baramuvuma kandi yababwiye ibintu bigaragara kuko urabona ko urya mu Burundi yahagaritse urya muzungu yamubwiye ngo nusubire wanyu uzatuvugire uza promoting igihugu cyacu uko hari abantu bavuga ngo igihugu cy'u Burundi ni kibi uzatuvugire urya muzungu yasubije ati bazavyibonera ngaha kuri kamera ntabwo yavuze amakosa bazavyibonera ngaha kuri kamera ariko ugiye kuravuze ngo bazavyibonera ngaha kunuze kuri kamera abarundi bacho ngo yango ntari kubishira kuri kamera ngo bari kubivuga ngo ku muntu wangu bari nije problem yemwe mufise ntabwo bazokugira bavayo mu gihe abantu baba bagomba kubereka ahari amakosa ntibayemere ngo bavuge ibyiza bidahari je nababwiye yuko basize umuntu uze nababwiye yuko basize muri groupe ngaho y'abarundi bamwe banduze ngo wewe ngo genda ngo uvuge ngo Burundi neza ngo genda ngo uvuge Burundi neza ngenda mvuga iki je mvuga ibintu mbona ngaho niba ari ibyiza bakoze mu Burundi nzoba ndabibona jewe nzobivuga apana ko mwe muze kumbura ngo je ngo ngende mvuge ngo Burundi neza ubwo maze kuvuga iki ngo reka tukwereke
banzanira amafoto ya perezida ameze uko, banzanira foto ya perezida yambaye impuzu z'igisoda, banzanira foto ya perezida ariko atambuka. Abarundi murabasaze mu mutwe. None umpaye foto ya perezida arimo atambuka ari kuri defile afagize atya ni kushaka je kunguma uguma konereka abantu. Ibisi bikogwa ngo nuno mushinga nahe I know ni mushinga na misi bikogwa uguma nereka iki abantu ba ariko abarundi ngo nivyo bagomba kumvuga. Abarundi baragenda bakafotora inzu imwe, just one house, inzu imwe. Inzu imwe bafotorera ngo bivuge ngo rabango ngene Burundi ngo buriko burakira. Inzu muri kumbwira ko naza kuvuga ngo Burundi buriko burazamuka ku nzu imwe, umuturage yashobora kuyubakira. Ibikorwa byinshi bimwe ibikorwa remezo bimwe i Burundi barimo berekana ntabwo ari ibikorwa byakozwe na leta, n'umuntu kugatweka yubatse inzu. Ariko abarundi gazona baranditse ngo Burundi ngo bugeze kure wahe? Ni leta irimo ibikora cyangwa n'abaturage barimo bavyikorera? I know abaturage ni leta, I know. Ariko hari ibintu abagize leta aho amafaranga yinjira ari bo baba bakwiye gukora so high. Kuko kuva na kera abantu barubaka, no mu myaka izoza abantu bazoguma bubaka. Uri kuzanira izo ngangwe igihugu cyarateye. You know, sinzi ibyo murimwo abarundi ibyo barimo simbizi sinanabibona n'amaherezo yabo ntabwo ndabizi, gusa ni gushima ivy'Imana. I believe mu Burundi niyo haboneka umuyobozi atari mu vy'Imana cyane, maybe igihugu kizagerageza kujya ku murongo. Niyo haza umuyobozi atari mu vy'Imana cyane. Buri gihugu muri Afrika cyagerageje gutera imbere cyavuye mu vy'amadini cyane. Ngo tudegiye kuraba nki Burundi perezida wacu yabaye pasteur. Mutama wacu byajyame kuboko kw'abagabo Nkurunziza yari pasteur. Ubu ni wamusubiriye ni patiri we. Ngira ngo n'ubundi nabazo ari shehe ntumbaze niko mbona umenga barimo babipanga. Wagira imbere y'abanyagihugu abaturage hagutangura kubabwira ivyo utegekanya gukora n'ivyo ugomba uzogera, ugatangura kubasomera imirongo muri Bibiliya. Kumbwine muri mu bayobozi mu Burundi buri nama n'imirongo muri Bibiliya tu. Nta meeting n'imwe, inama n'imwe uzakugira gumva mu abayobozi bacu bo mu Burundi bavuga ivyo bashaka kugeraho, bavuga ivyo bagezeho, ivyo bategurira abanyagihugu mu buryo bufatika buboneka bwumvikana. Never. Iyo video n'imwe n'uyirongo uzahima. Ni mama mwakurikiranye ijambo perezida wacu avuga na nejo bundi mu Burundi twari ko dukeza umunsi mukuru mengo ukwikukira kw'abarundi nka ivyo baguma muri Bibiliya gusa. Imana muremye w'ijuru n'isi yatuzigamye, ukumva ivyo n'ibintu yatuzigamye kuva na kera, ntabwo ari ibintu bishasha mutuzanira. Imana irakunda Burundi, turabizi twikunda n'abandi. Imana ntabwo ikunda ng'abarundi bonyene, ikunda bose, abatanzania, abakonga, abanyarwanda, abakenya, bose ikunda bari kwisose. Tako bimutangura gusomeza Bibiliya. Buri nama yose n'imirongo ya Bibiliya nga. Misi mwabaye ba pasteur, ntabwo igihugu gishobora gutera imbere mu gihe mama muri vya bindi abazungu bakoze kugira ngo badukolonize muri Afrika. Ntibishoboka. Nama muri Yesu ashimwe ntibishoboka. Ibinyagihugu ibiturage ibinyagihugu kabijyu kabimara ntabwo n'ubona byose ukamenga aho byarahumye amaso. Ukarya tubihaye Imana mu bihimana, because babahindishije Bible ibibaye byose ne tubihaye Imana. Niyo mpamvu mubona ngaho i Burundi n'abantu barya amafaranga ya leta ntibahanwe. Perezida Kazimbira ati mwe murarya amafaranga y'igihugu. Imagine uri amafaranga y'imiliyoni 10 z'abarundi. Arababona mwicaye harya muri ko murarya ntafate numwe. Ndabashize mu biganza by'Imana. Imagine uri umuyobozi muri dango ngushize ngo mu biganza by'Imana basuma. Usize mu biganza by'Imana abantu ngaho batembeje igihugu kigiye kugira kuri 00 ngo basize mu biganza by'Imana. Hari ubundi bushompimba mu bundi bushobo hari ngaho burimo abantu bivye igitoki, bivye inkoko, bivye telefone, nabo mwabare kugese bakava mu musho bakagenda. Urinzure ku muntu yivye miliyoni 40 z'igihugu ukamureka kidegemvya akaba free. Ntabwo washobora kugana muri bajya bandi mu busho bose mukabasoza.
hari kindi mu Burundi batekereza nabi. Mu Burundi bibaza uwagwanye wese mu ishamba aza kubwira ngo je narakigwaniye, ngo je kuba barakigwaniye igihugu nibisigura kuzi kuyobora. Hari benshi mu Burundi dufise bavuga bitwaza ngo baragwanye bagaca batwara abantu kumenga bari mu gisoda, bari mu ntambara. Abuyoboye ukamengo bagomba kubayosha intambara ngo je naragwanye. Ya waragwanye kubera byari bikomeye, me kugwana kwawe nibisigura ko uzuza kuyobora abantu kumenga muri mu ntambara, ubayobora mu buryo bwa gisirikare. Kandi kuba warabaye umusirikare ntibisigura ko ushoboye kuyobora. Bamuvimba mu bitabo byo mu bitandukanye. Ntabwo buri musirikare wese ashoboye kuyobora. Uba ko ruzi kurasa mugabo utazi kuyobora. Ibindi bihugu byinshi ubona ngaha byateye imbere mubona harimo nungaho mu Rwanda. Kagame azi byose. Hari umugore ngomba gutuka muri iyi misi arimo atuka Kagame. Uyo mugore sinzi izina rye. Sinzi izina ry'uwo mugore sinzi izina ry'uwo mugore. Ejo bundi numvise reka avuga Kagame, yari kamutuka Kagame avuga ngo uwo mugore sinzi izina rye. Yari kavuga ngo Kagame, ngo Kagame ngo no mutasi, ngo Kagame kuva kera ngo yari umutasi, ngo ntabwo ari byiza rero, ngo urya ngo aratata. Uri umusazi mu mutwe. Ni gute wagana kuyobora abantu datata? Utegereza kuba umutasi. Iyo umaze kuba umuyobozi utari umutasi babikunaniye. Iyo umaze kuba umuyobozi utagomba kuvumbura ibintu bishasha, umenye abo muvyumva kumwe n'abo mutavyumva kumwe, uba mu mutwe udakuje neza. Ngarabunige mbere Kagame yishuye perezida wa Kongo. Ndavuga ati twebwe nta ntambara ngaho tuzogenda kubatanguza aho nta nivyo tugomba. Atariko warinze ubikura mu kanwa ukavuga ko batera u Rwanda, sindabifuta mu mutwe. Kuko impamvu biba byarinze no gusohokamo mu kanwa simaze planning zawe. Ntushobora kumbwira ngo ni joke. Ntushobora kumbwira ngo ni imikino ngo ntabwo nari seriye. No, warinze ubisohora mu kanwa bikakuvamo. Nabo nabati mu mutwe ngamba banabifise. So iyo uri umuyobozi warabaye no musirikare ukaba wugurutsa mu mutwe, biroroha ko wayobora abaturage neza. Ariko warabaye umuntu agwana utagira mu mutwe, naho uzabayobora uzamubabwira ivyabi byo kurya n'ubugari ngo bongana n'umusozi wa Kilimanjaro vyonyene. Uzanga ngo urakaze koze wate. Hano hari umurundi uzati nk'iyo haba abagabo nka batanu bameze nkawe, ndakeka ibintu byohinduye mu Burundi. Benshi dufite baneka ntidushaka ko batwereka amakosa. Mu Burundi bogoma bo bahindura me je ndabikeka ko bakora kwa kundi Bobo Rugurika yavuga. Uko Bobo Rugurika yavuze ati abayobozi bacu b'u Burundi menga bakorana n'abapfumu. Bobo Rugurika yavuze ati bano bayobozi bacu Burundi bagiriranye amasezerano n'abapfumu ko bazoramba, bazomara igihe kirekire mu buyobozi, ari uko basize ubukene mu banyagihugu. Niko Bobo Rugurika yavuze. So for me, ngiye kuraba uburyo abategetsi bacu bavyitwaramwo, maybe it is true. Nivyo benshi mu bayobozi bo muri Afrika n'abapfumu byo ndabizwe birazwe. Bakorana n'abapfumu cyane. Kubera ko impamvu nabihuza nibi nk'akarorero mu Burundi murabona ko igitoro cyabuze. Amango mu kigega ca leta n'amafaranga ari namba devise hari. Ariko wowe uri umunyagihugu uvuze uti genda bishoboye reka ngende kukirangura muri Tanzania, Rwanda cyangwa Kongo n'ahandi, ntibashobora kugukundira kandi ufite amafaranga yawe. Ni gute leta vyaba vyayinaniye wowe washaka kuyunganira ikanka? Ahantu humva yuko ari mu mutego. Isho gusubizo kimwe leta vyayinaniye, amadevize yabuze. Mu Burundi dufite abagwiza tunga, abafite amafaranga bemeye yuko bashobora kugenda bamara kugenda bakizanya kijya gituro bakakirangura. Leta ngo no, mbwira impamvu bavuze ngo no. Nimba atari byabindi byo bupfumu barimo nyene, mbwira impamvu bavuze ngo no. Barabizi. Ntabwo wabura umuntu ufite mu mutwe iyo utavyumva. Ivyo rero babikora babizi. Ikindi naco bibaza yuko gukoresha inguvu ko ari byo bituma igihugu kigaruka ku murongo. Ariko gukoresha ibiguvu ntibituma igihugu kigaruka ku murongo, baba barimo baconona. Ikindi cyo mbere navuze,
ariko nimuhava munyumva nawe ntimunyumve nabi muri iki nakibuza murabona abatwa nta muntu nk'abatwa abatwa turabakunda twese abatwa n'abantu mu bandi nkuko bavuga ngo abatwa abazungu abirabure abaki hari ibihugu bifite abantu bambara amakariso mabutura hari ibihugu bifite abantu bivana n'imyitwarire yabo ariko umutwa ngoma munyumve neza sindi kuvuga ngo ndabagaya abatwa no umutwa umuzana ngo abe president hano hari umuntu avuze ngo bazana ngo bashatse kuzana igitoro ngo woberekana uri umusazi we nta na mediuze nga nta bapolisi wumvise byo wundi babwiye kuvuga ngo abasore baje kuzana kurangura igitoro mu Rwanda umuntu muri Kongo ngo turabahagariza kitaza na media kije ngako bwega buryo kibwega buri ibi ni bya bigorwa ngaho ndabizi ngaho kuno